turanje gushimira Imana yadushoboje kuba hano hantu kuri uno munsi no kuri uno mwanya. Imana ibihabwa icubahiro. Turashimye n'abayumviye gutegura kino gikorwa, notamment Buja Event, Blue Harmony na Regency Events. Turashimiye n'abartistes bemeye kudushigikira Don Benny Sweet Beats, Inyenyeri hamwe na Pastor Lopez. Turashimiye namwe rero twateye akamwe mukaza kuri uno munsi kugira ngo dushobore kubabwira ibyo ari ibyo turimwo nuko bitunganije. Intumbero y'ibi birori, intumbero y'uyu munsi ni kugira tumenyeshe icese concert ya Israel Mboni, akaba ari umunyarwanda musanzwe muzi nkuko yabivuze Arsene. Yateramenyishije abantu ibihumbi n'ibihumbi ku 25 ku munsi wa Noel i Kigali. Ubu rero ariteguye kutuzanira amarembo y'ijuru hano i Burundi. Rero ayo marembo y'ijuru azoba ari kuri Zion Beach aho hepfo. Rero uko bitunganije nuko dushaka kubamenyesha ko uyu munsi igitigiri nyamwinshi cy'abari hano n'abajournaliste twashatse rero mudufashe kumenyekanisha iki gikorwa. Iyi concert iriko irategurwa azoba ari itariki 30 le 30 décembre 2022, reka ndabivuge mu Kirundi, itariki 30 Kigarama umwaka wa 2022 kuri Zion Beach. Ingene bitunganijwe azoba ari par réservation amatable. Twafashe ko ticket VIP azoba ari 200,000, ariko mugiye hamwe mukashika abantu 10 murashobora kureserva iyo table kuri 1,500,000. Murumva ko bica bigabanuka bikaja kuri 150,000. Reka ndabivuge mu Kirundi, bica bigabanuka bikaja ku bihumbi 150. Hazoba hariho rero na VIP azoba ari 100,000 mu Kirundi ni ibihumbi 100, sivyo? Aha azoba ari itariki le 30 décembre 2022. Pour le 1er janvier 2023 twiyumviye ko tambura umwaka turi imbere y'Imana muri iyo concert. Azoba ari 30,000, azoba ari semi grand public azoba ari 30,000, ni kuvuga ibihumbi 30. Le 30 bizotangura isaha 12:30, ariko le 1er dimanche toujours kuri Zion Beach bizotangura 16h30, ni kuvuga 16h, sivyo? Hama turiko rero turabategurira ibikorwa concert ishimishije. Rero murashobora kureserva amabiye mukoresheje muhamagaye ku ya le 30, muhamagaye kuri 22 28 15 15, canke mukeneye kugura ayo matike ya surtout le 1er ayo ya 30,000 mushobora kuyasanga mugatelefona kwizo nimero nyene, canke mukasanga ku ma point de vente, bakayasanga bakeneye bakayasanga ku ma point de vente. Imwe iri alimentation Agaharawe aha muri ville, hariho na KCO mu Kinindo n'ama KCO peut-être no mu Kigobe murashobora kuyihasanga. Bisaba rero kumubwira abantu ko bategezwa kunyaruka gufata amabiye kuko ayo matike, kuko baguma bayafata ko bwinshi. Nawe urazi ko ikibanza usanga kitari elastique kigume caguka, mushobora kwikubita gashi musanga ibibanza vyaheze mugasanga murahomvye iyo migisha. Rero turabashimiye cyane rero ko mwaduhaye hafi. Tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi n'abartiste bangayi wacu nabibabwiye. Hariho Sweet Beats Beniz, hariho Pastor Lopez, urumva ko hariko na ka Pastor, mumva ko bizoba bikomeye. Hakaba hariho na Inyenyeri, tuzoba turi kumwe. Tubifurije rero umugisha, tubifurije kuroranirwa, kandi tubifurije ko muri ico gikora muri iyo concert muzohabona ubwiza bw'Imana. Tukeneye ko imitima ya benshi ihakirira, tukeneye ko haba impinduka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Intumbero rero uno munsi kwari kubamenyesha neza ibi bikorwa dutangwe. Se mu Gifaransa no byita kari lancement officiel y'izi concert. Hama tuzoca tugira rero iyindi conference de presse probablement ejo canke jeudi na Israel Mboni n'aba bandi badushigikiye batisi bari ngaha kugira twese
tumvyumve kumwe mwumve ko yanashitse ko yageze ku marembo y'Ubujumbura. Murakoze cyane. neza cyane rwose. Perezida wa komite d'organisation ni JP, muramumenyereye muri entertainment. Ego ndabona yuko turi kumwe na Beric, turi kumwe na Apotre. Imbere yuko baza kuvuga tubaza abastare bacu nabo abarundi, tubaza guhera muhira. Pastor Lopez, iteguye gute? Ntabwo bawumva uzoririmba Mbonyi ko tuzi yuko indirimbo zawe zitrending no ku stati hirya no hino. Turashimiye d'abord ko mwaje kitabira no lancement nkuko yabivuze, hama nkuko ambajije by direct ntabwo barabutafise kubera nibyo ari ubuntu Imana yamuhaye koko, kandi turamunezerewe kumwakira, ariko kandi umuntu wese afite ubuntu bwiwe. Rero nta bwoba, ahubwo tuba turiko turashira hamwe inguvu kugira ngo ibintu bizobe bimeze neza cyane. Turiteguye, nta mu myiteguro turabiteguriye koko. Ego turabahaye ikaze. Urakoze. Umpere micro Benize Sweet Beats. Murabizi ko nawe yagize concert uheruka ari kumwe na Apollinaire na Dudu. Benize, ku bwawe witeguye gute? Uri umukenyezi, uri umupfasoni, uri umukobwa, witeguye gute iyo show nk'umuririmbyikazi wo muri gospel? I'm ready. Ni tayari. Kuzimana. Merci. Ok. Hilaten, Apotre Diamandis. Uri mu evenementiel, mu cebra muri ntasi mu iramara. Maragize concert yangire neza muri fata mu mugongo kubona l'expérimenté Alberic. Witeguye gute ico giteramo? Bon, je bwa mbere banza gushimira Buja Event kuko yafise experience iri vraiment remarquable muri management. Hanyuma ashimira uno mugabo ariko aturongora JP itangaza kureka gutwara spécialement nkanavuga ku byerekeye Zan Beach, kuba yaremeye kuba twaragenda bibona ndabikurikira partenaire mwiza sponsoriser adufasha kugira ngo tugire ikibanza nyine kimeze neza cyiteka. Rero ni evenement bwanje apart kuba n'umu organisateur mu bandi nitezemo ibintu byiza vyinshi, numva ati sije no muri rashitse ya no ku bwanje nyene avant yuko fata ko ntari mu evenement novuga nti iyo no bayi wambere nanje kubamo. Hanyuma ikiga kabiri ni evenement ariko ndaraba abayirimo n'aba journaliste bitavye, twifuza ko haboneka impinduka muri management, muri organisation, ubutunganywa, singa qualité bitangwa mu kirere cy'Ubujumbura, n'ubuzima mu marembo y'Ubujumbura, kugira ngo abantu nyine bashobore kuronka ibintu bimeze neza. Hanyuma icyanyuma numva novuga si l'événement ni kugira abantu kubyo nabonye mu minsi iheze, abantu usanga baje kugura à dernière minute kandi bafise une certaine considération sociale, mu nyuma kubera mutabishize mu nteguro hakiri kare ugasanga by'ukuri le protocole nikozwe uko yabwiza gukorwa hakiri kare. Jewe kubera muhaye mikoro numego babwira ko l'événement mu Burundi yarahindutse, abantu basigaye babihurumbira hakiri kare, abantu bakarezeva hakiri kare, kuburyo uvuze à la dernière minute ushaka gusanga bafashe ikibanza utabwiza gufata. Alors les coordonnées, les contacts babahaye bozikorera ko cyane kugira ngo umuntu wese ahabwe itekwa abereye mu kibanza abereye, umwanya aberewe, kugira ngo ntihagire akantu kamwe kononekara. Murakoze. Nuko turashimye cyane rwose kumburengera n'abandi partenaire bubigira evenement ikabandanya iryoha. Alberic, tukoze muri mu buhinga bw'ivyo ariko ubunye wakubise organisation y'akataraboneka, imiteguro igeze Ndabashimire abantu baje kudushigikira, abajournaliste bitavye buno butumire. Twavyise pre-party kubera ko on se dit kugira ngo evenement igende neza, les intervenants d'abord batsaporo byumva kumwe, hama twicaranye tugasangira ibije nkavuga ntitiza kuba gusa kubera ko ari pre-party, kubera ico tubiteze ko dushaka ko mutufasha, ariko numumenga tunabemera ko hazoba na after party kugira ngo dufatanye mu kugiranira evaluation. Gutyo habaye n'akantu kaba nk'agatosi
bidufashe kugenda dutera imbere kandi twevuriwe. Rero kuri kote ya Buja Event nashaka ndabashimira, hanyuma ndanabamenyesha aho ibikorwa bigeze. Integuro igeze kure, le fait que muri ngaha anya nuko deja c'est ça les préparatifs za mbere. Ikigira kabiri installation zatanguye no musi ni ku munsi wa kabiri, nkuko twabisezeranye na Zion Beach, baratwemereye ko bashobora kudisponibiliza ikibanza hakiri kare kugira ngo imyiteguro igende neza. Dushaka ikintu kizoba à la dernière minute. Tumaze kugira experience nini, umwanya munini, turamaze kubona mbega bibera he, ikibazo kibera he. Rero tugize Imana tukaba turiko turaparticipa muri organisation, tukaba ari twebwe tubiteguye, biroroshe ko dushobora gukosora twa dutosi twose. Rero installation zatanguye, ibikorwa biriko biraba, hanyuma si igikorwa vyo kiraba ari kimwe gusa, bifatanywa n'ibintu byinshi biriko birategurwa hirya no hino, uvuga ko twarabifashe byose ama kandi tukavuga ko byose bizogenda neza. Rero subiye kuco ngezanje ko organisateur yavuze, hari ikintu citwa gukora ikintu hakiri kare kubera waciteguriye. Twebwe twotegura ibi canke biriya, mugabo turakeneye ko kuri Zion Beach tutabasiyuprena bagatangura kuja kurondera novuga amameza y'umuntu yiyongerako kumbe ico kibanza kitagisigaye. Mwarabonye ko mu matike sinzi ko byanditswe ko hariko ikintu kijanye nuko kuri ya VVIP abantu bazofungura. Alors umuntu azofungura mutegurira kubera ko aje ubwo nyene umva hari ibintu biza gukorwa hakiri kare kugira ngo nawe wakwakire uko nawe warushaka wo kwakira. Hariho amakosa tutazokwemera ko mudushirako, ikizoba cavuye kuri mwebwe il faudra assumer. Ariko ico twabasaba nuko tuzoshiraho ico je no kwita ko ari des pénalités. Si biza kubivuga gutyo muri organisation kubera ko umenga umuntu abe ko arabaresha mugefo ko tuvugana ukuri. Ku muntu aje atevye bizosaba ko tukoresha ingufu nyinshi. Rero muri ico gihe igiciro gishobora kuduga citike. Rero nkavuga nti ku muntu ashaka kwitegura aze muri ivyo biteramo abimenyesha hakiri kare kugira ngo natwe dukorere ku bitigiri tuzi neza. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Nico nashaka kubabwira, hanyuma kubituraba tumeze neza, aba-ingénieur du son bameze neza, abari muri lighting bameze bien, abari muri vy'ama-screen, le stage byose bameze neza. Nukuri tubarindiranye igishika kandi ko turakora ibishoboka byose kugira bizogenda neza. Hanyuma artiste arashobora gushikura l'artiste principal Israel Mbonyi, parce que abandi bobo turi kumwe ngaha ama repetition baza baranahejeje, parce que Check Sound izoba à partir ya le 30. Hama hacabaho conférence de presse n'umu artiste principal w'umushitsi yashitse ari hari gutyo nukugira ngo abantu kumbure bamwe batoma ariko nibaza yuko nta muntu akekeranya yuko atazoba ari ngaha anya. Ico ndakizeze n'ubu tuguma tuvugana ku mwanya yaranasavye ngo ndamurungikire video y'ibintu biriko birakorerwa ngaha anya. Donc barindiranye igishika kinini. Nukuri abarundi murakundise kubera ko barabazi ko ikintu ciza ntaje nagenda zumva cuko muri evenement nukuri murabibamo kandi mukabamo neza. Ivyo nivyo numvise igihe mperuka i Kigali, ngira nta mu artiste n'umwe muri East Africa adashaka kuza kugira igiteramo nga mu Burundi. Noneho murabibona turavye ibintu biriko biraba, ukabona aba naba baraza kubera ko muraryosha ikirori. Merci beaucoup. Okay, arakoze cyane Derrick. Ujya turabona ibintu bisa neza babakoze cyane. Ikindi baranyibukije aha duhagaze ngaha nk'aba organisateur babiri, hari uwundi azoza azananye na Mbonyi. Ni ukuvuga ni du côté ya management ya Israel Mbonyi. Ni ukuvuga il fait partie des organisateurs. Ni ukuvuga ikintu gikorwa n'umuntu umwe, twese turi kumwe kugira ngo byose bigende neza. Hama ibindi tuzobivugana yamaze gushangaha kumuri hari n'ibyo azokwivugira wenyine. Merci. Turangirize rero kuri inyenyeri nabo batubwira ingana biteguye baje mbana ngaha baje biteguye. Ego turabashimiye rwose, twebwe nk'inyenyeri turiteguye kandi cyane, turiteguye gutanga ibintu bimeze neza kandi turashimiye cyane Buja Event, Blue Harmony.